kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gitabo c'itanguriro igice ca 43 ni igice cose gifise imirongo 34. Turasoma muri Bibiliya Kirundi nshasha. Turabandanya ca gisomwa cacu ku buzima bwa Yosefu nkuko benshi mwagiye murabidusaba. Umutwe w'amajambo uvuga ngo bajana Benyamini muri Egiputa. Ariko muri Bibiliya ya kera avuga ngo bene Yakobo basubira muri Egiputa gusuma. Niko handitswe ngo bene Yakobo basubira muri Egiputa gusuma. Ikigoyi kirushiriza kuba cinshi mu gihugu. Bamaze za mpeke bakuye muri Egiputa, Sarabwira ati ehe nimusubireyo mudusumire utwo kurya. Yuda aramwisha ati wa mugabo yararahiye ararengwa, avuga ko tutazomugaruka mu maso tutajanye na murumuna wacu. Niwaturungikana na murumuna wacu turamanukayo tugusumire, ariko nutamuturungikana ntitumanukayo, kuko uwo mugabo yatubariye ati ntimuzongaruka mu maso mutazananye na murumuna wanyu. Israeli arababaza ati ni giki catumye mungirira nawe mutyo mukabarira uwo mugabo ko mufise uwundi muvukana? Baramwisha ati uwo mugabo yaratubazagije ku vyacu no ku vy'umuryango wacu ati mbega so aracariho, hari uwundi muvukana? Tumwisha nk'uko yatubajije. Twari gushobora dute kumenya ko atubarira kumanukana murumuna wacu? Yuda abarira se Isirayeli ati reka uwo muhungu ajane natwe duheze tuve hasi tugende tubone kubaho ntidupfe twe nawe n'abana bacu. Jewe ndamwishinze, uba ari jewe uzomubaza nintamukugarukanira ngo ndamugushikirize, nzoba ngukoreye icaha kitazomva ko gushitsa ibihe bidashira. Erega iyo tudateba tuba tugarutse ubwa kabiri. Se Isirayeli arababwira ati ehe ko bimeze bityo nimugenze mutya, mujane mu magunira yanyu ibiba muri iki gihugu birusha ibindi kuba vyiza, mubishire uwo mugabo ko ingabire. Umuti wo gusomora utari mwinshi, muri Bibiliya kera avuga ngo umuti wo gusomora ugeze. Aha aravuga ngo utari mwinshi n'ubuki butari bwinshi, imibavu isenga ibiyoba n'intete z'igiti ca shakedi. Kandi ku mahera ya mbere mugereke ko ayandi angana nk'ayo, kugira ngo musubiraneyo amwe yagaruka mu magunira yanyu. Kumbure vyabaye ukubiyoberwa. Muheze mujane murumuna wanyu, muhaguruke musubire kuri wa mugabo. Imana ishobora vyose ituma uwo mugabo abagirira impuhwe, azobarekurire urya muvukanyi wanyu eka na Benyamini kugira ngo mugarukane. Namba nanje ngiye gusigara ndi nyakamwe shake mbe uko. Abo bagabo bakira zangemurano bajana y'amahera n'ayandi angana nk'ayo nyene, bajana na Benyamini. Barahaguruka baramanuka bashika muri Egiputa, bahagarara imbere ya Yosefu. Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo, abarira umukuru w'abakozi wo mu rugo rwiwe ati jana aba bantu iwanje uteko ubabagire urondeze, kuko turi burire hamwe ku murango. Uwo mugabo agenza nk'uko Yosefu amubariye, ajana abo bantu mu nzu ya Yosefu. Baratinya kuko abinjije mu nzu ya Yosefu. Baravugana ati ya mahera agaruka mu magunira yacu, hamwe twaza mbere niyatumye twinjizwa ngo twigenze ko aducakire atugira abaja anyage n'indogoba zacu. Begera uwo munyabigega wa Yosefu bavuganira nawe ku muryango w'inzu bati udutunge databuja, mbere twaramanutse tuje gusuma, hanyuma rero dutahutse dushitse ku ndaro dutekurura amagunira yacu, maze umuntu wese asanga amahera yiwe ari mu munwa w'igunira ryiwe, amahera yacu uko yakanganye kose. None turayagarukanye kandi twazanye n'ayandi mahera yo gusumisha.
ariko ntituzi wasubije ayo mahera yacu mu magunira. Arabisha ati nimusubize imitima mu nda, mureke gutinya Imana yanyu, Imana ya so. Ivyo ni vyabihereye mu magunira yanyu, jeho amahera yanyu narayahawe. Asohora Simiyoni aramubazanira. Nuko wa mugabo yinjiza abo bantu mu nzu ya Yosefu, abaha amazi, boga ibirenge, agaburira n'indogoba zabo. Batunganya za ngemurano kugira ngo bazishikirize Yosefu aho azira ku murango, kuko bari bumvise yuko bari burire aho. Yosefu atashe, binjana za ngemurano bazanye, barazimushikiriza, bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Nawe arabaramutsa, arababaza ati mbega so aragumye? Wa mutama mwavuga aracariho? Baramwishura ati egome, umusavyi wawe aracariho, aragumye. Bicisha bugufi baramwunamira. Maze Yosefu ashikije amaso kuri Benyamini murumuna we, uwo basangiye nyina, arabaza ati uwo niwe muherezi wanyu mwambariye? Maze aramara ati Imana ikugire neza mwana wanje. Nuko Yosefu arinyuza, kuko mu mutima yari n'igishika c'umuvukanyi wiwe, arondera aho aririra, yinjira mu cumba ciwe aririrayo. Araheza yihagira mu maso, aragaruka ariyumanganya, aravuga ati nimuzane ivyo kurya. Bamuha ukwiwe, abo bandi ukwabo, n'abanyegiputa barira hamwe nawe ukwabo, kuko abanyegiputa batasangira n'abaheburayo, kuko ari umuziro ku banyegiputa. Babicarika imbere yiwe uko bakurikirana, uhereye ku mfura ugashitsa ku muhererezi. Abo bagabo bararabana, baratangara. Yosefu avuga ko abakamatira no ku bindi biryoshe biri imbere yiwe, ariko ko ivya Benyamini bisumba ivyabo 5. Nuko baranywa, barahimba, baranezeranwa nawe. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa, ndakwifurije guhezagirwa n'iri jambo. Aba bari bafise mwene wabo mu kirimba ariko batabizi, bari bafise ubakunda ibukuru ariko batabizi. Ndakwifurije kumenya uwawe yicaye iburyo bwa data, akuvugira, agusabira. Ntutinye, Imana ya so yaraguhezagiye, Imana yawe yaraguhezagiye. Uragahezagirwa n'iri jambo, kandi nawe baguhe ibigwiriye, kuko ufise mwene wanyu. Baguhe incuro 5 mbere n'izirenga. Uyu munsi urondera uronka. Haleluya! Aho uja hose ugwirizwe, bigende neza, ivyiza bikube ko bigwiriye. Uragahezagirwa, uhabwe, uhimbe, unezerwe, kuko ufise mwene wanyu ibukuru. Imana iguhezagire, wihane ibikwagiriza byose, kugira ngo n'ivyiza ukorewe ubibone nk'ivyiza, ntubibone nk'ibigusema. Urakoze kudutega yombi, kandi urakoze kubandanya gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa wewe n'abawe, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.